mfashe kano kanya kugira ngo ndagushimire. Jewe nawe turi inshuti, turabagenzi. Mbe kuba turabagenzi biri ku nyungu ya twese cyangwa biri ku nyungu yanje gusa cyangwa inyungu yawe? Tuvugana byinshi, twigishanya byinshi. Imana iduhuza, yari izi impamvu n'intumbero yo kuduhuza jewe nawe. Ese ukuntu muri uno mwanya, muri kano kanya aho ndi, utazi ibyo ndiko ndiyumvira, utazi ikimbabaza ku mutima, bivanye nuko twavuganye byinshi, twizeranije byinshi, mugabo ahongereye umutima wanje uraremerewe, umutima wanje uriko urababara. Hari byinshi wanyijeje, hari byinshi wambwira ko utegerezwa cyangwa uzonkorera, mugabo ubu usigaye mbona nkakanuka. Birababaje. This is my voice muri 24 hours. Ni Steven Raphael, nzora nkoresha akanya gato wumva ijwi ryanje, mu byiza binezereje, mu bibi, mu bijanye n'ibituzungurutse twebwe nk'abana b'abantu, na cyane cyane abo mu karere k'ibiyaga bigari. Ndabakunda, ndagukunda, wakoze cyane kuza hano kuri my story cyangwa my status. Sije nabikoze, ni Facebook na WhatsApp bahindagura ibintu.